kubera umunezero kuko wamwiyumviriyeko hejuru atujya umuhembe ukamushiyeka kandi kantu nukuri Imana iguhezagire ma sœur Imana iguhumugisha cyane rero sinzi mama Dodomenga afise ikintu agomba kutubarira ari ndakumbuye cyane igihe c'était le 5 février nari mfise ikibazo muri famille ndabona se niyo nagenda biragenda gute ariko mba oblige yo gusigara ashimwe ndashima Imana rero kubera iki gikorwa iyo tuje ngaha tuba tuje kunaguka bene data ntituze dutakaza umwanya tuba tuje kunaguka tuba tuje kwikosora ukarabute aha hantu yemwe aha hantu hari ikintu ntakoze none rero Mana mfasha Yesu ashimwe ndashima Imana reka nshima Imana ko yampaye umukazana warakoze kunderera nari naramubariye ndashima Imana Yesu ashimwe yarampaye umukazana agira kabiri ameze neza umenga baravukana n'uwa mbere abamaze kubabona umwe n'umuzungukazi n'undi n'umuzungukazi ndabishimira Imana cyane Yesu ashimwe hari ikintu nagomba shima Imana yeka aravuga ngo twaturi vyiza ku gihugu cacu sivyo kuko ni Imana yakoreye ico kintu nawe uzobiryako jengira ndababwire ikintu nigeze gusengera mbaho mu Gasekebuye kandi ndahamaze umwaka ngira 14 tukihashika twaramaze imyaka 5 tuvoma amazi urumva ukabona abakozi baragiye kwibombo hari n'igihe umunsi umwe bakubitanirayo hanyuma igihe kimwe numva mu mutima ko kwiye guhagarara ngasengera amazi mu Gasekebuye Yesu ashimwe tureke kuvoma ndagira ndasenga Imana ahantu wadushize nukuri tumaze imyaka irenga uku ari ukuvoma twibikorera amabido wasubira Mana ndasabiye ahantu amazi y'ikartier ndayisabiye amazi Yesu ashimwe ijambo ry'Imana riravuga ngo musengere igihugu Imana yabahaye nicaba amahoro namwe muzogirana hanyuma rero bagira gutanga ayo mazi Jesse Honari nagiye gusaba irembo aho nyene muri Amerika Imana yari yanyugururiye ako kanya ngo tuje gusaba irembo muri Amerika hanyuma sanga batanze amazi natwe umuhana w'iwacu barawurengana urumva hari abana bato hari abana ntibashobora kuvyinjiramo haheze iminsi twarashitse umunsi umwe umukozi twamuhemba 36,000 ku kwezi hari muri 2014 umunsi umwe aravoma ashitse acavuga ati mutampemvye 40 kombe sinzi ko yavuze 45 niko yavuze 42,000 mutampemvye aya mahera uno munsi urumva ntiyafashe umwanya wo kutwongeza simbandanya mvoma mwavyumvise simbandanya mvoma mu nyuma rero ndiyumvira nti reka tuyamuhe nyene reka tuyamuhe urumva atwongeza ikibiriraho mugabo nyene ncangira agashavu mu mutima Mana jewe narasengeye ikartier ngwironka amazi none ga Mana satani ariko aranyigaragura ko ukunyene amfatiye afashe ni nkaho amfashe ishati mwizose nja aho hantu twari twarubatse inzu mugabo tukiba mu nzu yo hasi hejuru ntandugaho hejuru hamwe nasengera kuko narasenze ndiko nsabira amazi Gasekebuye ni Mana nja hejuru ku gisenge yari bwubaka ni Mana ndagusabye nukuri turarushe duha amazi ikarti Yesu ashimwe ntasubira hahandi bene data muze muribuka aho mwafukamiye nyene hajya wakubise ivi ni Imana izogirana izokwishurira Yesu ashimwe ndagenda hejuru haha ni kuri cyagisenge cyari bwubaka nyene twaba mu nzu yo hasi ni Imana ndibuka ko nasenze nsengera amazi muri ikarti none umukozi ariko angira uko
Mana ndagusavye nanje nta mahera ico gihe nta buryo twari dufise bw'uko duca turondera amazi ubwo nyene uko nyene umukozi aje kugira ahejeje kudufata kwizosi ndarambura ibiganza nti Mana ndibuka ko nasengeye quartier ndayisabira amazi none abandi bose bararonse ni je wasigaye ndase Mana yubicisha ni wazi haize iminsi ndababwira iki Imana yakoze haca haza abazungu harimo n'umuzungu yatwakiriye turi muri Amerika baraza turabakira mwakira abantu neza kwa kundi kwa wa mugore w'umushune mu kazi ndababwira Imana ishobora guca muri abo bantu mwagiriye neza ikagirane ikabahezagira kandi kishura ibisubizo byanyu muze mu abagore bakira ndababwira niyo udafise agafanta ndakubwira genda ufata amazi naba amazi meza misanzwe Imana yaraduhezagiye mu Barundi turafise amazi si bose amazi ushobora kuvoma mu irobine ukayamuha akanyuka yasengera hanyuma ukamuzimana muravyumva umuntu niyaza mu rugo iwawe ntagende atacarose umuhe n'amazi Yesu abahezagira hanyuma rero haca haza abo bantu baca bashika bariko baja ni Kongo hari mu pastor w'i Kongo akaba n'umunyamerika bariko baje Kongo baca baza bashikira iwacu urumva mu nzi wacu hari huzuye harageze aho ntunga abana nkabura ntifuza umuntu w'umushitsi yoza kandi inzu yari nini cyane inzu y'ivyumba 5 hamwe ntifuza umushitsi yoza ngo namuraza he ko hari huzuye Yesu adufashe hari huzuye mu cyumba nashire ivyumba nashiramwo ibitanda bibiri kugira ngo abana bakwigwa aho nyene iwanje ngira nani sigaranye nk'abana 2 hanyuma rero baraza hari inzu iri imbere yacu bariko bayigira maison de passage babantu babazungu nabo mu Kongomani barabakozi b'Imana bagaca bashika bakarara tukabaraza muri iyo nzu ya maison de passage iri imbere yacu mugabo bagafungura iwacu Yesu ashimwe hanyuma bageze kugenda turabaherekeza kuri aeroport ndababwira dushyize kuri aeroport uwo muzungu sinzi ko bamufatiye amadokimaniki yaravuye i Kongo hanyuma baravyirukamwo umutware wanje aravyirukamwo hanyuma byose biragenda neza bagira mufatire sinzi ibipapuro passport mu kugenda acafata ariko aradusezera acafata $100 Yesu ashimwe acafata $100 ngo Imana ibahezagire mengi tukironka mutama wanje ati aya ni ya nari mazi mise numva niserena namubwiye nitwasengeye hamwe oya nije nasenze ntimana nasengeye amazi muri quartier none abari jewe ngira iki kibazo ya mahera $100 turagenda turayavunja ngira yavuyemo nko mu masaka 80,000 ibintu nk'ivyo ataravuga ati mama dodo ntisa ati nta kindi ngira ndabitware muri regidezo natwe baduha amazi Yesu ashimwe ubwo nyene ngira ngo muri iryo yinga twaciye tugira turonka amazi Yesu ashimwe muze tuze dukora ivyiza Imana nayo izomenya ingene igira ivyimenyera Yesu abaho mugisha nshaka gusomera ijambo muri Yesaya 32 verset 2 agiho hansomera ku murongo wa 2 ise Bibiliya y'igifaransa agiho hansomera mu Kirundi subiramwo Sofi kwikinga n'iryo jambo nashatse wari wasomye kwikinga iki niki gwikiru azoba n'inzuzi z'amazi ahantu hagatitse kandi n'igitutu cy'igitandara kinini mu gihugu cy'Iryoshe Yesu ahabwa icubahiro ngo kandi ngo umwe wese ngo azobaho ho kwikinga iki umuyaga aho kwikinga iki nikirura bene data mu ngo haraba ibisuriranya byinshi sivyo ndaba Imana idufashe
tube abantu bashobora kwikingira ko sivyo umuyaga muri famiye akaduka ibintu mugabo wewe bakaza bakakwikinga ko sivyo. Yesu adufashe ubigitutu abantu bagirante bikinga munsi ariko aho tuzobikura ni hahane ni hehe ku mavi nihe bakobwa bacu mugira mwubake Imana ibafashe kuko nimwashira ivi hasi ibintu byose bizokemuka. Nugira ngo ubwenge bwawe nyamba warize universite nyamba ufise maîtrise nyamba waragize iki sivyo bizotuma urugo ruhagarara sivyo. Oya ni kugirane gushire ivi hasi. Maze iminsi ndiko ndabwira Imana nako bari Imana umuririmbyi yavuze ngo naho usenga kantaco sivyo naho usenga kantaco Imana ntizori ugukengera pour dire que umugore azoshira ivi hasi Imana ntizogirana ntizomukengera kandi izogenda imukemurira ikibazo icarico cyose. Kandi tube abantu umuntu ashoboraza kwikinga ko umuyaga sivyo akaza ati ninaja kwa Romene ninaja kwa Mariya ndikinga sivyo. Yesu abagirire neza, Yesu abaha umugisha, Yesu abahezagire ngo tubabahezagire. Ne wahezagira nawe uzogirane zohezagira. Umutama wanje yama ndavuga kuko n'umutamu bari karakora yamambwira ingene yinakuru yamuhezagira akiri mutoya yavutse kera n'umusenkani kombye n'umusenkansi ariko ngo mu gitabo c'ikori kwase yabonye ko ari umusenkansenke ngo yaravyuka areye kwishuri. Mwumve rero mwaroye kwishuri mu gatondo kandi yiga kure yiga ngo ahantu hagenda 20 km mu gatondo na 20 km mu gutaha bakagenda badirigiza yagenda ngo yinakura agaca muji inyuma kuko yarabaye kwa yinakura. Mwana w'umwananje mwana w'umwananje Imana iguhezagire, Imana iguha amasabo meza, Imana ikugirira urukeniki uzuvyara abahungu n'abakobwa wiga umenya mwana uzubikiniki. Mwavyumvise ururimi rugirante ati nyokura kama mpezagira nyokura kama mpezagira. Natwe twige kugirante guhezagira kuko niyo twahezagira tuzosoroma hageze ko tubikeneye sivyo. Uzuhezagire uhezagira abantu hezagira kibagira ikiniki bajutunze ubahezagire ubasengere. Yesu ashimwe. Mbega ye uzobona baguhezagira. Jewe unambara baze mwavyumvise zivuye mu mugisha nkambara imvutano nkambara igitenge sinzi kugura igitenge bivuye kaje singura igitenge singura igitenge neka sindagira ndiko ndasoroma. Yesu ashimwe. Ndiko ndasoroma ivyo nagize nte vye nabivye ababizi barabizi. Ndiko ndasoroma ivyo nagize nte mbona baze ziza mbona iki ni kandi aho naringeze nari kuvyigurira sivyo ariko Yesu ariko arankoresha ndiko ndasoroma ico nagize nte ico nabivye. Yesu abahezagira. Imana idufashe tubibe duhezagira abana bakiri munda abakivyara sivyo ugatwarinda ukumva wasamye tangura guhezagira tangura watura amajambo wagiri uzobona Yesu abagirira neza. Yesu abahezagira. Je Imana yarampaye riganongere kivuga yarampaye ibakwe ryo kurera umwuzukuru akiri mutoya. Yesu ashimwe. Narafata ujya munsi ndiko ndasenga kagafukamika aho turi babiri se na nyina bagiye sivyo nkagafukamika aho muntu uzi niyo kitwa Yohana uzi umwana mwiza uzukunde
uzikunde papa na mama, uze ukunda igisokuruza cy'i Burundi, uzugira iki niki, ico atuye ku mwuzukuru wanje mwavyumvise nikitaje mu mutwe wanje. Hari n'ivyo noba ntakoreye abana kubera kutamenya, mugabo maze kwigishwa muri ibi bintu uzi ingene dukwiye guhezagira, tugahezagira abana bacu, ukabahezagira bene data, uzobibona ivyo watuye ku mwana wawe, uzobibona. Yesu ashimwe. Yemwe umunsi mukaza wumva kariko karabwira se papa nkumuye grandpa akagira kugira ngo bavugane na sekuru, tuvugane niki, ubu akacabwira ati nkore ngurira iki niki nikishaka kuja muri Afrika. Mwavyumvise? Donc dukreye urukundo mu bana bacu, tuzorusoroma. Yesu ashimwe. Ivyo tubiba nivyo tuzogirana. Nanje hari gihe abana barabantera ishavu ngasanga navuze nagize iki sivyo, ariko ivyo naravyihanye. Ubu watura ivyiza, kuko ivyo watura nivyo uzosoroma. Yesu abaha umugisha. Turagushima kuko uri Imana idukunda, turagushima kuko wama hafi yacu, turagushima Mana kugomba kutugira abamama beza. Udufashe mwami Yesu kugira ngo mwami tumenye ico dukwiriye gukora. Mwami Yesu ntituba abamama babanebwe, kuko twumvise ngo umumama w'umunebwe ntashobora gukayangana. Udufashe muri byose, uhezagira umwe wese mu rugo rwiwe. Mana ingo zacu tuzihindure de petit paradis. Yesu Kristo ushishikari kubana natwe, tugirire neza. Ndabisenze mu izina ryawe ryera. Amen.